ivyo bintu byo bifuza kubaka etage atana kazi ufise ntibikwiye ugomba kubaka etage rondera kwanza akazi rondera akazi hanyuma urabe ucura buti none nk'ikija akazi nkora etage irimo kugira urabe nimbi ari reve cyangwa ari plan ishoboka usanga ari reve chuhindura bakinzo yo hasi ngiza abandi bubatsi ngiza batata bubatsi hama niwe vori uzoshobora kubaka iyindi ndabaha ikaze ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kuri BMBC Broadcasting turi mu ishando c'iterambere kiganiro cacu kiganiro canyu kituyagira byinshi kiduha impanuro zitandukanye kuvyeka ingene twokwigenza mu ngeso zacu mu bikorwa byacu cyane mu bikorwa byacu kugira ngo dushobe kushika kwiterambere nkuko kigano kibivuga ni icando c'iterambere turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa BMBC Group David Namakuriro arongoye amasosiyete 12 reka tumuhe ikaze atuyagire aduha impanuro atwigishe gutyo bigira ico bidusigiye tutibagira kandi gukora subscribe kuri BMBC Broadcasting ku page yacu ya BMBC Group mbere no kuraba ikiganiro kuva mu ntango gushika kwihereza kugira ngo dushobe kunguka ubumenyi mu madomene atandukanye kuko ntibavuga mu madomene amwe yonyene donc icyo c'iterambere kiri vaste kiragutse kivuga byinshi ndabaramukije mwana musekati yarakoze kuntumira ndamubije kandi abakunzi ba BMBC Broadcasting mbere n'abakunzi ba BMBC Group banye n'ibyo duhuriramo banye ego uyu munsi ikiyago cacu gihagaze ku vyerekeye indoto hamwe n'integuro ku entrepreneur mbega ivyo bisigura iki nibiki hari itandukaniro riri hagati y'ivyo bintu bibiri biraherekezanya birajana birafashanya byifashe gute jambo ni gwanya bakuza uno munsi ntange différence nk'umu entrepreneur expérimenté je dis ibisi bivuga je ibindi bagiraga haye muri kuri yo plateau n'ahandi je ntabitse byo soma mu bitabo c'est une vie que je vis depuis 15 canke 20 ans yukuntu umuntu ategura imigambi kugira ikundi ku buryo naho umuntu yopfa wa mugambi uza bakonti ari plan urabandanya ari rêve n'ukunda n'est-ce pas nico gituma ubona hari abapfuye bikabandanya nkebibi kubera bari bakoze planification none rero ni ryari bari plan ni ryari bari rêve yego hajya hano vyuka ukabona mugenzi wawe kayonga imodoka nziza bavuga ati nanjye nzogura imodoka tane ndayishaka ijya nanjye ndayishaka hajya hano vyuka ukabona David ni PDG sivyo tufate murangana canke muranganya amashwe canke mwize canke uramurusha ubwenge canke byubwenge sinze mugabo uramurusha ama titre n'ibindi ukavuga ati nanjye nzomuba nanje mwakuza zija ni reve sivyo abongeza uravuga ngo you can't just dream for it work for it thank you very much hajya hano mbate president ujya nakani president nanjye nzomuba ku nguvu ijya ni reve n'est-ce pas ariko hajya uvuga uti ukabona nakaguze imodoka ukayishaka ugaca wicara ukavuga ati ugaca ukoranya umudamu wawe n'abana canke ukavuga ati none kugira ngo tugure imodoka twogira iki ugaca mwandika muti budufise miliyoni 10 aya mahera tuyaguze nk'itongo tushaka kuribisha myaka 5 ryabaye miliyoni 30 okay tuguri parcelle hanyuma mugabo ntazo bakwiye ndafisa kandi kazi dukora jewe ngiye ndaziganya 1 million ku kwezi canke 200 ujya nagacagura inkwavu twozicaho ingurube turavye mu myaka 5 tuzwake miliyoni 680 okay turabitoye muri seka tuzagura imodoka voilà wewe kugira ngo turi kunde tangurwe huko ongereza amasaha ukora akazi hanyuma twongeza ama activité hanyuma tuvyandike tubibone neza hanyuma kanda mbere twashika mwaka wa 4 turashobora kudoja dutanga no kwifata idea ndetse turayiriha ko tuzadufise nka 80% yakenewe turose umuntu yodoha umwanya wo kuyamara tuyikoresha tuzoca tuyitora tube turayikoresha tuze turamuriha iyo bayita plan no kuvuga ni rêve waciye ushira no biharuro kwa ipanga na bicoka n'est-ce pas mugabo bijya byo bango ocha kumeka nguti imodoka murakoza ati none nawe
ugeze he none urafise usangahe kuri konte uzobigenza gute uzobihera hari business batanguye nimba bayitanguye kiretse gusa ko uyifise iramaze kukupromete ko bikunda canke nimba wavyumvire woyipanga kugira bikwemerera ugasanga ivyo badoze nafite inyisho iyo zori ndoto tugendera kuvyerekeye ivyo aba entrepreneur nabuze ivy'imodoka bumwe baramona imigambi ko dupanga nka dufate nka diaspora city miroir 1 miroir 2 diaspora city gahe diaspora city tenga tukapanga kubaka inzu y'umuntu hajya mbona tuzifotoreza kwa igihe bitwa tumaze tuzi hari amaze mwaramona tuko turubaka tumaze deza tuko tagira ivyiga vyayo kuburyo tubanda kwishura ibibazo byo tuma itabaho iyo migambi imbere ko mwe muyimenye ntajye horomba ngo mbego biyembise kuzoshobora erega twe niturabarevere twege niturota twaje gukora ibintu kugira ngo turote imbere yuko tubabwira un projet dutangura kwigane kwitegura haronda nahana amahera azova hari umugambi numwe twateguye twabwiye mu zitabaye hari numwe guhera mu gahe hari numwe igihe twabwiye tugira ibi hari numwe twabwiye tugira televiziyo hari ikintu nakimwe twabwiye kitabaye nani cyo tuzabwiye kitazoba kiretse nikitoba niho hari kubera wowe gito zoba ari n'ingorane dushaka gusigura rero nkurikije ibyo mbona abantu batahuri kuntu BMBC ikora ukuntu aya masosiyete mu Burundi mubona ko ibintu bigashoboka systema privé abigenza hajya abigenza gute hajya bafata bakicana n'amaserikire yabo tugomba kugura dufate nka twenge twaraguze dufate kubaka televiziyo nta turi ahamwe kuvugira je nagize iki gura amakamera nacengira exide kubera ngaha muri BMBC gwe turabafundi eske jewe no menya gute byama nashifata internet turagira étude technique y'ivyo dukeneye kugira turonke studio ikwiriye studio ikwiye cyo kwata amasanamu nkandi ni impande y'ibarabara mugabo nti namiduga mumva okay turagira ubushakashatsi bw'ukuntu twovyubaka tuje kuvyubaka turavuga ati none mugabo hakoresha amapari ameze gute nkizi kamera muri komora ziko ziramfotora ni kamera nyene special zimeze neza tutogura ngahe Bujumbura tuzironka turavuga ati none izi kamera nizi zizova zitwaraya okay hanyuma ama mikro intebe ziba zimeze gute tuzokwicarako ama mikro azovugiramo hanyuma hazoba hashushe hazoba hugaranye eske climatisation zimeze gute eske bazovaga gute amasanamu n'ibindi tujya namaze nk'amezi abiri ndiko ndigiye sigitire mvuga n'amasosiyete abikora mu mahanga nabo ngaha abahinga babimenyereye bakora nko mu mateleviziyo ya kera ngaha urumva mege ukazibona umva ndiko ndategura televiziyo hanyuma umunsi umwe nkaronka devi bikenewe byose haciye nk'amezi abiri cyangwa atatu nkaronka devi bishikenewe byose acavuga none ko amera yose akane 10,000 by'amadolari tandonka canke 50 by'amadolari ngira gute ko ndora nkango 5 Chavuga nti ivyo no bandakora nkuye mu mahanga ni ibi ivyo no bandakora nikoreye ubona ko dukora ibintu byinshi twobiyubakira nk'ibyo kubaka imiryango impome ama electricité by'amakablage internet by'amajwi tabisa binga ngaha bikora okay nkacamba inyuma umva na madoktora de bibikenewe nchangira rero planning impereye kuvyo shoboye ibyo mfise nkashangira na planning ikuntu nitega kuzokwinjiza amahera yo gukora ibyo nafise nkashavuga nti mu mwaka umwe rero televiziyo barayironse ngacamubona ngaha umunsi umwe se nibiki tariki tiko turi fotoza twahiguruye ugacuvuga wewe ukenanye mu magere televiziyo aravyumva ni bya bintu bituma abantu babana baronse canke bakagora busoma canke agira iki kubera bibaza ko ibintu umuntu abashika ko mu musumo rero ibanga riri hehe nibareka abantu kwitiranya rêve na plan ibirimwe amashifre ikerekana hana amahera azova ikerekana yose ayo dafise hamwe uvuga uti umugambi niba ari wikomine kubera wize neza kubera mbonye ko 2025 ntazomara nchangira 70% muri budget mu 2026 changira 20% cyane ko mbonye uzo ntukira ndoka budget kumara myaka ibiri
ngo magira 30% muri 2025 30% muri 2026 30% muri 2020 5 plus tard nimba ari kibuga nimba ari aeroport 10 plus tard nzo ndayimaze rero inivyo bita plan je novuga ngo ngaha mu Burundi bisaba ubuhinga bukomeye mu kubaka BMBC twahereye twebwe kuri bureau d'étude kwa kwa kamaze sinzi ko ari imana bikubwira kwamaze gutahura yuko byose ari mu mutwe kwa natahura ko noshaka kudarakora ibintu nza kurondera undi muntu abinyigira nabanje kuzana abahinga ngaha ndabigisha ukuntu bakora ivyigwa ivyo iyo navyigiye barahazi sivyo ndabigisha ukuntu ngaha bakora ivyigwa vy'imigambi yabe y'uburimi byose ibintu byose twe dukeneye umva n'amatevye ko agira ivyigwa no dutuma aeroport no dutuma n'indege n'ibyo twabikora ni ibintu umuntu amenye ukuntu bigenda nta majirimo mugabo abantu bareke kuza baritiranya ibintu biyumvira nama n'ivyipfuzo ivyo kwiyumvira biteguwe hamwe n'ivyifuzo ni kuvuga umuntu atangura heve indoto mugabo umuntu ari éveillé umuntu ari civilisé ari éduqué aca atara ko heve izo musaba amezi yo kugira ayitahure ukabona ati ndabishobora ega hari n'amareve umuntu akora mu mutwe akavuga ati nene nk'umuhakaruro twe muri nk'umuhakaruro nko mu Burundi urabona nta gitoro dufise nene nk'ubu dufate batoye nk'itoro nko mu Tanganyika canke ahandi wocu ubwira abantu ngo wari utekana ngo tugitoro mu Tanganyika ngo kucukiro hama kizoje kiba exploiter gute kizoje kiba transformer gute n'ubu tugitora mu gatombo gitoro cyane tugitora mu kabezi cyane ngahaye kuri large umva ugira pedo cyavuga ngo barundi kazi ngo twatoye igitoro ngo ubu rero ngo umutekano turi kugahiye oya acavuga ati barundi kazi twatoye igitoro naho twese tutogishikiye ngomba nashinze ama equipe nagize na budget kugira ukuntu tugidevelopa twasanze muri 5 tuzatubishoboye muri 10 n'est-ce pas iyo niyo bita plan rero abarundi rero ngaha jewe nkurikije ibyo mbona ngaha mu gihugu ciwacu cy'u Burundi cuzuye abantu baba rêveur batunzwe n'indoto uzava umuntu je ngo bakubura imodoka akabona BMBC yerekanye ndatari etaje akavuga ngo masha mwasigaye inyuma mwana BMBC ngo nyama batabwenge mugira ngo muraje barafika ngo ngurabanzo bakawe ngo muragiye muri Kenya we ngo ni Dubai we ngurabanzo bakawe ngo muri societe ngo itaye imbere ngo yaje ngo mwabashenze ngo bandi ngo bagaze ngo muri trani ni ngo hari hejuru ngo mirero jema ngo munzime ngo bikabaka ngo bangaro ngo vyimba bitatu uye ninzo gaho batse ngo BMBC ngo taga ko akabazo ngo makatse bavyumva indoto bavyumva dufise abantu bake batsiko ivyo umuntu yiyumvira nibitandukanye n'ibyo ashira mu ngiro nibyo ashobora gushira mu ngiro sivyo nanje kwa ma entrepreneur ndabikora mu maze nti imbere ko umuntu bakagate ciel arakeneye naho je peda yumbaza ikibazo canke mushikanganje ndabwira nti hari ibintu marojema yo magate ciel tutarashikira akarorero cyangwa nti nimba munyemereye ndabaye prayo kuntu vyo kunda ndabere kutuntu tubura mbese na duki kugira tugire buyenzi magate ciel no mubwiza magate ciel no mwijabe magate ciel gira iki tutabishoboye imyaka 5 muri zatubishobora mugabe ivyibihamana byo kwimba kwikira umuntu yimvire kica gikunda tubikore mu mutwe hari n'ukuntu ngaha ibintu basiga bafata ibintu umuntu yimvire akashakosha ibinyamakuru ngo abantu bavyemere cyane sivyo ngo dufate je n'abantu pe nkadana ikintu akashambira ibinyamakuru ngo plan itahari nigikunda plan rero yerekana plan ijeje gukuramo ibintu vy'ivyijiji ikwereka ni ego nivyo umutima niwo urakunda igihugu urakunda umuryango wawe urakunda societe yawe mugavye wiyumvira ese birakunda mu mwakarorero mfate mubu ubwize chemin de fer ntushugire plan ishure gigisha gutwara amatrain n'amachemin de fer ntushugire izini kora ry'amaraye uvuze kwa mahandi kandi ari ibintu by'ivyuma bashugisha tufise ngaha mu Burundi ibintu byoroshe gusa donc ça veut dire quoi plan rero ndashaka abarundi benshi imigambi bafite je nkurije mbona ni naho ubona BMBC chance la technologie idahabwa ikibanza kinini ubisanzwe uri umushefu wa BMBC uri umushefu wa ministère uri umushefu uri mukuru w'igihugu uri ikindi kintu cyose cyo kwisi gitwara ibintu bihambaye
uri ADG mu banki uri ADG muri organisation iyo usohotse kuvuga ati ngo manu wake niki dufate nka siege ya banki aba economiste aba financier babajije les études woshobora gutanga approximativement igihe izohereza ibyo bintu byo kavuze mu gahaye tugende tutangwe tene turwaza ntibyakunze none twahejeje niba ntibari imigambi tuvuga kweriki mba nize na question financement rero urumva aba bantu bategura imigambi nk'abantu leta bijeje abantu mu organization bijeje nibazi wacu ma bureau d'études batubwira bati dufise umugambi wo kuba societe yacu izobigeze mu myaka ota muri ibi nibi baduha akazi duplanifye n'amaplan ariko y'ukuntu bizogenda urego usanga umuntu agira ngo cengo wamaye na budget bakamwana na budget atagira plan y'ibintu donc ariko kora kuri heavy bitari planifié bujya biyumvire dufate nko biyumvire aeroport none yiga atembera nkijya y'ujumbura none ubwira ikintu kinini cyane kihari kujya hano none ko abantu bagize plan bagashaka compacta bagashaka mikaburimbi barondeye gusa ini société spécialisée ibigira bya sécurité n'ibijanye n'amorientation y'indege uhagiye kuri aeroport y'ujumbura nubona ko atabiri bikase tete bihari nubona ko abantu bose igihugu cyose ni professeur yose ishatse yubaka mu myaka 10 habakene biki hakene gusa plan kugira plan chikwereka ati kubera igihugu itoronka aeroport kitofinansa à la fois myaka 2 reka tugire échelonné umwaka wa mbere dutrase wa kabiri duheza n'amaetude wa gatatu dushira mu kaburimbi wa kane twitubaka amaturu de contrôle wa gatatu twubaka amayeroga ibintu byose tutegure tubake ahazuje ibintu byose dukore umwaka wa gatandatu dushikirize ya aeroport udafite planification umara sinzi ukivuga ko ufise aeroport ugomba bake hospital ugomba bake ihinguriro rizokora imiduga zokora indege zokora mu ndoto ariko ufise plan ugatanga kubikora buhoro ati natanga gukoramo kimwe navivuye natanga gukoramo ikindi navivuye sanje urabona harigeze kwa kampanye mu Burundi yo kubaka ibibuga vy'imipira n'amashuri mbwira ishure nimwe itaheze mbwira isoko nimwe itaheze mbwira terrain ya football mbwira terrain ya football itaheze nizitaheze ubuzima ziriho zizohera mbwira nko bariko bagize kampanye kubaka ibitaro byose abwira bati byatanguye bijya byose ko bifite amaplan byose bizohera kavyo samahebe ko bifite amaplan mugabo ibintu byose wumva neje kumva jewe mitagatoraje kubwira ati Katia tubake ahantu studio shasha za BMBC broadcasting cyo ati plan iri bizotwarangana gute hanyuma mwapanze ko mwaka mbere zokora iki muisonze budget ufise wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu turikumva tubuze ati imbona kazoza Chadukenera iki plan ministeri kivuga ati muri sante dukeneye amamiliyoni y'amadolari nana mugo ntatworoka ko ari ikintu cyo kuri Kenza cyane cyo kuri Diza dufata amera leta ministeri ronka ya sante tugire plan irimo n'ibicap irimo n'amayindikateur yikizo kogwa mwaka wa mbere mwaka wa kabiri mwaka wa gatatu mwaka wa kane mwaka wa gatanu muri transport bacavuga bati ntidushobora kubaka amato muri Tanganyika uyu mwaka nyene hariyo objective sindi yo ndoje objective jana bivuze nkitanganyika urumva ntiwovuga kuri developer canke uri emerger imeze kujya abana bacu batiga baratembera mu mato nyene y'amavedete ya kijambere kandi dushaka kuvyihingura abahinga bikora bari mu Burundi uvuga ati ko dushaka kuvyubaka nawe bigende gute reka du finance d'ama subvention abahinga abaindustriere bavyubake mwaka wa mbere bazokoka amazina wa kabiri twarondera partenaire wa gatatu twarondera ishuri byigisha wa kane adatanga projet amato ya mbere mato 10 ans plus tard izo bari industrielle production industrielle dukora n'amato do pêche kirumvikana iyo ni plan ipanze irimo n'amahera ahandiho umara imyaka yose uri kurabyiyumvira ngo bitaja mu ngiro ni kuvuga rero ibyantu biyumvira uwo mutima mwiza bafise uko rukundo bakunda ibyo batwara BMBC bakunda ibitaro byabo bakunda ikambi yabo bakunda ivuriro ryabo bakunda igihugu ca ministere ivyo bintu ntivyubaka igihugu ni ibiharuro cyumvikana jere nibaza ko vyofasha ivyo bintu byo ko bifuza kubaka etage
ivyo bintu byuko wifuza kubaka etage atana akazi ufise ntibikwiye. Ugomba kubaka etage, rondera kwanza akazi, rondera akazi hanyuma urabe uco urabe uti none nkwikije akazi nkora etage irimo, kugira urabe nimba ari reve canke ari plan ishoboka. Usanga ari reve cuhindura baka inzu yo hasi nkiza abandi bubatsi, nkiza batata bubatsi, hama niwe vori uzoshobora kubaka iyindi. Canke umenye uti iyi reve yanye mfise niriya sinshaka kuya compressa ndayikuye mu mutwe canke ndayishize around terme abana banje bazoyikora. Kuko nko ku rugero rw'igihugu cyo ama societe hariho n'ibintu abantu bavuga bati ibi ntavyo noshobora bizokorwa n'umwana wanje, kubera ndabona kuri plan ivyo nkore canke reka nubake ngeze ngaha ubu zodazo bibandanye. Niko ndavuga ibintu public amabarabara n'ibintu bati ibi ntavyo noshobora mugabo reka ntangure intambwe uzodazo bibandanye. Muri make rero ibintu s'amajambo, ibintu s'inyandiko, ibintu bita amabiro d'étude, amabiro de consultance nahabwa amahera akore, ahabwa amahera akore. Turiko nk'umugaha muri BMC neguye BMC dispatcity gahe nchangira amaplan, nchangira n'ama dossier physique bibitsemo na electronique. Jewe naho ntabanda hari ubuza ntabazango mbego ngo bizopanga gute, biriho mu nyandiko. Turiko rero muravuga ko abantu ze aba chef bakwe kwa magabo ayo manama atatu muronka amaplan, aya makomisiyo atatu muronka amaplan. Siyo tuvuze plan murumva ntituvuze rêve, ntituvuze wumvise umuntu umva nkaho cyane muto ugiye ahantu kumva umuntu umujene mungana inkumi yugira ngo afite ngo plan ngomba kuzogura imodoka, ngomba kuzokubaka inzu, kuzogura parcelle, ngomba kuzogura ibi nibi mubaza uti wabonye uzobikora bizokunda uravye uburyo ubuntu uzobaho hejeje ryari kubwiye ati navyo nzi vuga ati turi kumwe. Kirazira kubwira abantu benshi canke wiyemeza ngo afite imigambi ubumeze nkanga abwira BMC ngo ashaka ama etage kandi atarakaza bafise. Ugomba kuba etage, ugomba kuba ahantu heza, ugomba kuba nawe bavugwa neza biga neza, uburyo bwo gushobora akazi lima orora hamwe umuntu akwaje tone we kugomugire mariage hamege muri mbani hamege badamu ngenda hakubwiye mbere by'amaplanye nageze kubwira ngako no plateau birabereye ko nk'abagore babaza abasheri babo amapla yo muri kazoza kubwo mushire mu rugo wewe pla imeze gute bituzobaho gute bijya kubwira ngo bacabwira ngo wakundi ivyisi mwabanje ko maze biduga afise arayo kibazanye turi kumwe none ko ushaka kumeka para ko ukuntu uzona uzomubakira inzu kamubwira ati kameka para ukuntu abana uzomuvyara ko bazoja kwishure uzobavuza uzobagura impuzu turi kumwe kandi tavyo ufise plan niko kazi kayo plan umuntu aze kuyiga iramwereka ukuntu azoshobora ibintu adashoboye ubu. Rero nkawe ugiye ahantu umusore akaza gutongoza ugira iki umubwira uti wampa plan y'ukuntu tuzoba byose navyumvise ndagukunda mugabo wampa plan turi kumwe ntuba usanga ujyanye n'umuntu w'amareve rega birashoboka hamwe muri gamatema guza mwirukanga sibyo none ubona ariyo Umviriza niko ndazi ko ngiye mu bintu by'abagore n'abagabo abandi bazi ko mukunda ibintu hene byo byo mu muryango amasha mu Umviriza tandukanya plan na reve. Umusore uje gukoresha kubera indoto atubwira ko azo kubakira inzu, ko azo kugura imodoka, ko azo gusumira, ko azo kukwambika kamaze. None wewe ko atanikiye urumva ntanikiye dakora ntanikiye dakora none ivyo bintu bizokunda gute ryari kubera ko wageze aho yumvira umugore utaratangwa na kimwe muri ivyo base no kumenyera akazi ariko wa vrai afise plan avuga ati sheri wanje ubona ko ndi muto afise 25 afise 30 ati ubu ubona ko dukundana jewe rero narabonye ko utoshaka kuronka amahera ndavya amahera amazi imyaka 2 3 canke nkorera ndafise amahera kugira mariage hanyuma ndafise amahera guikota inzo amezi 5 canke 3 hanyuma bacabaza none plan yo munyuma panze gute jewe ndi umuyede muri BMBC nuteko mujaho umuyede azi afise plan indege muzoyigura kuko byose bihera kubuyede bikaba ibindi bintu jewe ndi umuyede muri BMBC hanyuma mugabo ndiko ndakora cyane mu mwaka nzona nawe mufundi umushara wanje uzogwiza na kabiri
hanyuma mbaye umufundi nariyumvira ukuntu namaze gupanga ngibintu imbere ngaha naho biri namaze kubona ukuntu tuzoja tugura inkwavu cyo tuzorora hanyuma nabonye ko mu myaka 3 nkurikije ibintu bihari nakoze zizoba zimaze kuba amajana 2 amajana ndazigurishije rimwe kuri 30,000 ni 60,000 ngira cyangwa ni 60,000 ni 60,000 cyangwa sinzi ndavye 60,000 rero mu myaka 3 tuzoshobora kugura parcelle nje najamwe fondation hanyuma nce nagura business nce ngira ntuzeya nce nsubira norore za nkwavu canke ngire igice ngurishe hanyuma ico gihe ku kazi nzoba ngeze ngaha hanyuma nawe narapanze uzocukora ibi canke usanzwe ukora kazi nawe ndavye uzobugeza hanaha mu myaka 7 tuzoba tutagipanze tuzoba tugeze kuri ibi nibi konte izobishaka kuja ko kumwaga okay problème ndiko ndavuga sivyo kirundi nimwe twiyumvira abantu tuyagiye baca batwanka ngo twibira ibintu hejuru mugabo no kubuzima bugenda twe nkani ko dupanga bijya mona dukora nukuvuga cyangwa kuno umuntu azi guplanifya ashobora no gukora ibintu ashobora no gutuma ibintu bitosho bigoye bishoboka donc plan ni mu mutwe nabwiye abantu nti ibintu byinshi bigoye ubonye byansa amahera cubituma mu mutwe cubituma ubwenge katomo rero abantu batandukanye rêve mugabo umuntu ajya kubwira ngo jewe urumva ngo onkre ngo ni peda BMBC hanyuma ngo tantine nawe ngo twara ngo bade urumva rero ko dukundanye ngo jewe ngo dudangana kugira ngo ndoca ngo ndorasa amahera nyereka mwavuganye iki hari amakontra ivuka sivyo yuko azo guhamera ko ibi kubyo tutoba twibaje twifumbereje kirumvikana donc gusanga abatunzwe n'ibintu bipfuza gushikano abantu batagira akazi atarako bazi gukora atarako boshobora bariko barifuza imiduga mbere bakaja no mu rusengero bagasenga mana korora imiduga mana kora ama diplome mana umuntu akagwara nk'ingwara muganga avura turiko mu ako donc akumva neza ko yikira atege kwa muganga kubera donc amarebe kujya kantu bemera ibintu bidafite shingiro abantu bitwa abashefu witwa PDG cyane wa BMBC witwa umushefu hambaye ahana hariya mu gihugu mu banki muri izine mu Ruganda mu hehe kirazira guha agaciro ibyiyumviro by'imigambi bitari planifié bitari ku mapuro bitagira amaplan n'amabije nespa nk'ubu nk'akarorero turenga haturaza muri banki nuko dukora ibintu binini amabanki akadufasha tushike general birengana mu banki no genda kumubwira monsieur la DG canke monsieur l'administrateur je rero ndafise un projet ngo mabona kuraro hanyuma ndafise abantu bazobugura hanyuma barundi benshi barakunda kwera ukuntu dukora rero nk'amahera imiliyoni 10 burya adegera akura bagatwenga acabwira nabo bakorana atijya muhungu n'umesiko umukeha bwenge muzo bose kumwumviriza ntazi niyo bitaramuze kirumvikana niko bigenda hajya leta igiye gusaba ingurane hajya igiye gusaba ingurane cyangwa ifise ama projet nyabwira umuntu ngo muri Kuwait canke muri Bade ngo urumva kwaka chemin de fer oya bazana hajya bikorera ama plan ate bikorera ama plan bakajana batimeze ukuntu bagashobora kana bati tuzokunguka hano mu duha mahera tuzatunguka uku tuzokwimiza habo ibice bigenda kutuducishe ngaha hanyuma tuca tubiki murana ko muzoca muyagarutsa hanyuma prazi meze gutya nazo nyene hamwe mubona bidakubunda neza mushaka guduha abahinga banyu nabo ba partenaire bakadufasha kuzogera mu finance projet meze neza bacavuga ati byose ni planifié n'inyungu zacu zirimo finance accord kabigiyeko rero uzobona nk'ibintu n'ibi by'abaengineer cyangwa abajene entrepreneur agiye muri banke nko muri paege cyangwa agiye muri paege ndababwira yuko afite umugambi je ntibabaye amahera bajya abantu bagira discrimination bajya abantu nagiye muri banke Igo simbuza ntagira discrimination. Cyose n'amarelation mugabo kenshi nka mu runda batinya kwandika nabizi usanga abanganga batinya gufata amadokima ngo bakore dosinga gutya. Umuntu ajara agasigura umuntu agati none
wewe gize ko rambwira no bishira abakoze biwanje birihe andika nabibone hanyuma yeke zo nyungu ugomba kuronga hanyuma ariko mugamba akashira ufise muri community mu munyandiko unyereke ngene uzogaruza iyo ngurane ndaguhaye hanyuma unyereke nimba uri eligible kwiyumvira ivyumviro nk'ivyo erega hano n'ivyumviro nkatiyumvira nko nkatende ushaka kwiyumvira gukora indege tukiri kuno rugero vuga ati banza mufungure neza mu Burundi avyo wewe nimba ufise umugambi nawe kwaza imwe no vya etage nko ndavuga nimba ugomba kuba muri etage bakaza none we nta ninzu ushobora kuriha mugabo wamaze kugira plan kuba ka etage wewe bigenze ugomba kwica abantu uyibe ugomba kuroga abantu nibo baza ku nzu ariko bwikabwira mu banki tujewe inzu naho rambamo nari niyubakiye ngomba nayigurishe nubaki yindi mugabo banki uzongura na 25 miliyoni bamwe bagati kwirinde kuri nyamara isaha umuntu aguje inzu yari yayubakiye n'ibintu asanga namenyereye urumva birumvikana si rêve ni ibintu ifatiye kuri experience no kuri planification irimo n'amahera donc rero ibyo ni mwabimenya ivyo bintu barundi bakabimenya kuko ijambo rakazoza si ya leta ni yatwe y'abarundi bose abantu bakatandukanya ico bita rêve na projet imara rakazoza muri 5 sindabahenze muri 5 muzaba muri hajya ahantu atari muri 5 bizoba bikunda ko bavuga neza yuko turiko turabibona biri hafi aho tuzatugeza kuri pourcentage muri mu mbona kazoza cyatomo yego donc murakoze cyane hanyuma ntihagire umuntu azoba deje ntihagire umuntu azoba umuntu akomeye afise rêve gusa ibintu atazi gutandukanya rêve na plan kiba ari icaha muravyiketse ko wamushize hatabishoboye uze umwirukana genda murakoze cyane murakoze nawe mwese mwadukurikiye ikiganiro cacu kuva kigitangura gushika gihere impanuro zari nyinshi cyane kuri no sujet yiwacu rikenewe cyane ntifata abo mu ma societe gusa ntifata abo ifata umuntu wese mu buzima bwose ati mbega ko uri umunyeshuri wiga muri primaire uyo shaka kuzokwiga iki uzoca he ntukeneye kuzoba umuganga warize indimi gusa urakeneye kwiga ama science azogufasha gushaka kuba umuganga ntukeneye kuba umusoda hari ibyo utaciyemo donc ibyo byose usanga umuntu adashoboye na siporo bashaka kuba general bigenze gute ubu kintu cyose ni plan uragira rêve herekezwa na plan kugira ngo ya rêve yawe ushobore kuja mu ngiro murakoze cyane PDG wa BMBC group twizeye ko n'ikindi kintu twabatuma ko muzotwitaba oya urakenewe gose hanyuma ibintu bigira mu ntumbero yo gushigikira Imana nitanga ingarano zimwe n'ivyo bintu byo kuntu baplanifye ibintu bihambaye Imana aziduhaye twebwe ndazifise gose abarundi kubera mutemera biwanyu mwibaza ngo n'amacanye n'abanyamahanga badukosita kubwo bushobozi bwo kubona ibintu handi batabona no kubona ukuntu byo ja mu ngiro baherebe no kubusa rero ahandazi ko hari abantu vyugurura mu bwenge ariko biraremereye hariho nabandi baza kuvyumva bumve ko mvuze ibintu byo kuri high class baruta nimuce mu nyanka muce mugenda musenga Imana ibakuremwo uwo mutima w'ubwoba namwe mushe kuza muri yumvira ibintu gushika mu bishe muri diza aba ma plan haba ma have hanyuma byo muyumvira bidakunda mu bireke muce mara byo mushobora abari mu yumvira kugira ngo mupfimo mubiherako muyumvira ibyo bihambaye rero mugira ibihe byiza nanywa ni mwantumira nzokwitaba murakoze karibu murakoze cyane bantu mutaritura BMBC group muriko murahomba BMBC group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cyane hafu burari igihumbi umve tubahonje BMBC group iriko yubaka ibigwati vyagutse cyane usanga mw'amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC group hanini n'aba diaspora BMBC group ifise amatongo kwije ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru BMBC group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50 BMBC
BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.